n'umukobwa akiri muto afise ishaka ariko rero nukuraba ingene winjiye bakubwira ngo ubuza gusha buratagata nukuvuga yuko uko watanguye niko kwerekana ingene winjira ntiyagombye uburavye ingene yaje yiyoroheje agombye guca bugufi mugabo agomba kwerekana ko ari mugabo uko winjiye ubwa mbere nukuraba ingene winjiye eske winjiye mu ngorana ntivyamukundiye asanga nabo bari kumwe harabapfa kusanganya haraho bikira ko babishwe n'ubutegetsi rumva ntivyamuhiriye na gato arakora ibindi bita political prostitute mbabare gukoresha term political prostitute no kuvuga yuko kuvuga ngo wenda kwanka ninko na shetani no cenda yishibikira mbonye kwanka agenda yiyunga nakagwe gatonyi kimurenge kari kigumutse gatere ku Rwanda agenda yiyunga na president w'u Burundi yapfuye nkuru nziza reka nongera mbifurize ibihe byiza mwe bantu mukurikira Kame Official aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi yaba ari mu Rwanda abari muri East Africa muri Africa kundi migabane ndetse no kwisi muri rusange tubaha ikaze muri ikiganiro nibiganiro tugenda tugarukaho kenshi cyane mu buryo bugiye butandukanye tugenda turaba byinshi bitandukanye ku ngingo zigiye zitandukanye uyu munsi ndi kumwe n'umugabo yenda mwize mwumva tukorana ikiganiro ariko ntabwo mwize mubona image yiwe ntabwo ari muri Afrika raza twibwira niwe nshaka kugira ngo mbanze muhikaze anibwira abantu badukurikiye muri aka kanya mbaye ikaze mwiriwe bivana aho muherereye nkaba mvugira muri Amerika no bakaba benshi bafise amazina atandukanye banyita ngabo je nkaba nemera izina nahawe n'abavyeyi ariryo bita Gashikanye hanyuma nkaba ntuye mu gihugu ca Canada nkaba ndahabaye imyaka myinshi novuga ko imyaka ndahabaye niyo nakuriye muri Afrika byo bigiye kungana ya nongo tugiye kubana mu kiganiro cya tunabana kenshi mu biganiro bijyanye n'ubusesenguzi cyane cyane muri geopolitique muri politique muri rusange akaba yitwa Gashikanye ari muri Amerika natwe turi muri Afrika uyu munsi impamvu twabatumiye muri iki kiganiro cy'uyu munsi hari ingingo nk'ebyiri dushaka kuvugaho ibyo aribyo byose muzi neza ko mu gihugu cy'u Rwanda turimo kwitegura amatora azaba ku itariki ngira ngo ni 15 z'ukwa karindwi uyu mwaka turimo dusigaje juste amezi make abantu batanze amakandidatire gusa ntabwo NEC iremeza abantu bemerewe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu gusa ngira ngo bagira nko muri batandatu batanze kandidatire n'abadepite ariko sino mu Rwanda gusa ngira ngo ibihugu bisa bya Afrika ibi bya East Africa bisa naho imyaka y'amatora igenda isa niyegeranye kugira ngo tuzava mu Rwanda ngira ngo tujye mu Burundi bite tujya muri Uganda tujye muri Kenya gutyo bigenda bisa naho bigiranye umwaka mbere na mbere nk'umuntu w'umusesenguzi mu bijyanye na politiki ibintu by'amatora mu Rwanda kuri ubu ngubu kuri amatora agiye kuba urabibona ute urebye abakandida urebye uko ibintu umwuka hari urabibona ute ingorane zikunda gushika ku bantu benshi badafise uburambe muri politike cyangwa bagomba kuyinjiramo no kunyotegwa no guhababuka kwibaza ko ubutegetsi ushobora kuronka bworoshe uravye nko mu Rwanda ni nka kujya nababwiye kuri Tshisekedi nababwiye nti azotogwa hanyuma abaryoherwa babare kandi ko byagenze n'ubu singomba guca intege abari muri opposition mu Rwanda cyangwa ngo ndabwire ko ibyo bibaza bidashoboka ariko mu bintu bya politike ndakubwiye
kenshi ni nka kujya uja muri banki kujya gusaba amafaranga. Mm. Iyo ugiye gusaba amafaranga ugenda werekana umushinga wawe, ukerekana n'ibyo ufise. Mhm. Ndakwereka nk'akarorero nka metre uyu yari kasaba ko yo kwitoza. Mu Rwanda Eh, Bernard Ntaganda. Bernard Ntaganda. Mm. Wewe yaravuze ko agomba kujya ko bomureka, aratanga n'akarorero kubyerekeye umupira w'amaguru. Mm. Muri interview namukurikiranye wenyene yaciye yishira ko umutego. Mhm. Yaravuze ati jewe ndi president avi. Abatazi igifaransa no kuvuga ni president tavaho. Mhm. Aho nyene ubu maze gukora ikosa rinini ya kuko iyo ushinze umugambwe ntuvuga ngo ntuzokwigera uva. Mhm. No kuvuga yuko urashinze umugambwe mu gihe ubonye kurushe cyangwa atabyushoboye ukabisuga ukurikira. Mugabo urinze uvuga ngo je ndi president atazokwigera avaho umugambwe agomba guserukira je Bernard Ntaganda. No kuvuga yuko nawe woshigira ubutegetsi uzovuga ngo uri president avi ntuzokwigera uva. Ngabonye ne yari itsinze ataranagwana. Mm. Urumva Ariko- wamaze baka ariko nanone tugenda tugiye kuri aho ngaho hari igihe umuntu ashobora kuba buriya ibintu by'amashyaka politike ugasanga umuntu yashinze ishyaka ariko gushinga ishyaka nyine kandi nanone n'abambari be n'abamukurikira bakumva ko ari we ugomba kuba byose. Okay. Abo rero abambari bawe nibo bakugira uhoraho president atazovaho, ariko we ntushobora kubyitira ukavuga ngo ni president avi. Mm. Abakunzi wawe barashobora kuvuga ati nta wundi twifuza ni wowe president avi. Mugabo we ntushobora kubidekara ukabivuga ngo ndi president avi. Ni ukuvuga wo gushikiriza rero ubwo butegetsi nawe. Mhm. Urumva ko wocoba avi, urumva utazokwigera uvaho. Mhm. Reka tuje kuri kuwundi nawe nka Ingabire. Mm. Ingabire ni umukobwa akiri muto. Mhm. Afise Shaje, ishyaka. uriya Ariko mubyeyi. ariko rero nukuraba ingene winjiye. Mm. Bakubwira ngo ubuza gusha buratagata. Mm. Nukuvuga yuko uko watanguye niko kwerekana ingene winjira. Ntiyagombye uburavye ingene yaje yiyoroheje, agombye guca bugufi, mugabo agomba kwerekana ko ari umugabo. Mugabo uko winjiye ubwa mbere nukuraba ingene winjiye. Eske winjiye mu ngorana? Sorry gato ngira ngo ni Diane Rwigara. Diane. Eske winjiye byoroshe cyangwa winjiye mu ngorana? Urabona ingorane yinjiyemo n'ingufu nyinshi. Ariko gatoya abantu benshi bibaje kuri kiriya kintu. Diane muri 2017 Diane ari umudamu cyangwa se ari umukobwa ufite ibintu bimeze nk'amakare cyane, noneho ejo bundi aza ameze nk'uwacishijwe bugufi gakeya, ariko nanone aza mu gihe iwabo umutungo w'iwabo wo kwa Rwigara wari umaze igihe uri muri cyamunari n'iki n'ibiki. Wowe nkawe ureba mu bintu bijyanye na politiki kandi akaba ari uvuga ngo noneho yaje mu buryo bwa opposition, niyo muntu wari uje ari oppose. Kubera iki ubona ari iki ni trufu ye mu buryo bwa politiki cyangwa hari ikindi kintu kiri behind that? Mu bisanzwe muri umugambwe muri Afrika hari igihe bibaza ko umugambwe ari ikintu gitonya. Umugambwe ni nk'uruganda. Abantu muri Afrika arabyuka mu gitondo agahitana umugore n'abana ngo tuje muri politiki. Wofata iyo migambwe yose iri ngaho mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi na Uganda, ukamubaza utoki urafise umugambwe wemegwe naho utemegwa nta ngorane. Uramubaza isi urafise abo bita aba psychology. No mu mupira w'amaguru wakunda kuba ntago ku mupira w'amaguru je nkunda barabaza aba psychology. Ese urafise ama psychology, urafise umuroya, urumva urafise cabinet iguhanura. Usanga benshi nta niyo bafise, niwe nyene n'umugore wiwe kumbure ne afise umu advisor, afise umugenzi wiwe batanguranyuga abikabigeze uko. No kuvuga yuko d'abord yaje aho buze ngo yaje afise uburakari, yaje afise ingorane zo muri famille.
nuko uvuga ibyo bintu by'iwabo byo ariko biragurishwa. Aho rero yarakeneye iki? Yarakeneye umuroya muhanu, agakeneye n'umusayikoloji. Burya burakari yari kubukaruma akamubwira ati winjira gutya, kandi kumbure hajya bakubwira ati nuhangana nyene bugita nyine wenyene ikirindi. Guhangana n'umuntu afise igihugu, afise ubutegetsi, afise uburambe, agusumvye imyaka, uburakari ntawe bushobora gushikana. Inzira ishoboka no guca bugufi. Yaza kuronka umusaykologist, akaronka umuloya. Abo bantu kandi nabo bafise experience muri politike y'akarere international ni y'u Rwanda, yari gushika ku bintu byinshi gusumba ivyo yatakaje. Kubera umenye yuko amateka y'igihugu arimo arakwereka yuko hari ibintu udashobora gukora, kandi ubikoze nta muntu azogushigikira. Ivyo rero utegeza kubimenya uri umuntu ufite experience muri politike. Ndakwereka nk'akarorero ngiye inyuma nko kuri Kayumba. Kayumba urabona ko bo babona ko ari umuntu afite uburambe. Kayumba yakinye ibintu novuga nka bitatu. Ibintu twita divide impera. Divide impera no kuvuga gucishamwe abantu. Ntibyamukundiye. Asanga nabo bari kumwe, harabapfa kusanganya, harabo bikira ko babishwe n'ubutegetsi, urumva ntibyamuhiriye na gato. Arakora ibindi bita political prostitute. Mbabare gukoresha iyo term. Political prostitute no kuvuga yuko kuvuga ngo wenda kwanka ninko na shetani no cenda yishigikira mbonye kwanka. Agenda yiyunga n'akagwi gatonyi k'imurenge kari kigumutse gatere ku Rwanda. Agenda yiyunga na president w'u Burundi yapfuye Nkurunziza. Ikivyerekana hari umunsi yarira. Byarantangaje kose ivyo bintu nta nivyo na muzika ko Kayumba ko ashira kugenda kuririra president w'u Burundi ngo yitavye umuremyi. D'abord naho yo bari umugenzi wawe amaze gupfa muri politike wabigumiza ku mutima ukabihora, kubera naho byerekana naco hindura kandi uwo muntu ntagaruka, kandi umuntu acabona position wahagaze. Urana nka president w'u Burundi hariko arapfa abantu mu Rwanda nabo bakavyamagana. Ibaze nawe ugabishigikira ugashikira bariko barapfa, urumva aho urumva ucuronka n'abaso utazi yo bazananye. Hanyuma urumva rero ngarutse rero kuri ibyo uvuze nko mu Rwanda, ugiye kuri banke ubufise ico werekana kugira nawe baguhereze credit. Bonyene muri ntuzenye na Ingabire wenyene yaravuze ati yarakoze ibintu byinshi. Mu isanzwe muri politike harabamwe nuko nawe utabesha, ariko harabamo kutavuga ikintu umuntu yakoze ciza. Ivyo bintu uravyirinda. Wenyene uravyirinda, uravuga uko akaba ariyo winjirira. We yaravuze yuko hubatswe imihanda, hubatswe ibintu byiza. None uwo muntu azogutora wamaze kuvuga ko uwo muntu ari ibintu byiza yakoze, yubatse imihanda, yubatse igihugu yagize, nta ushira kumutsinda. Kubera imyaka 30 iriho ibaye, FPR yarubatse cyane, yarakoze ibintu byinshi. Kuyitsinda rero ni inzira imwe gusa, nukwihangana. Birashaka gusha nka wade yamaze imyaka 20 arindiriye ko azoronka ubutegetsi. Nuvuga nukurikira kabukwima, generation zirahinduka hari ukagira. Ariko kuvuga ngo uraje n'ishavu n'iki n'inguvu, ngo je ndashobora kuronka popularité, ndashobora kuronka iki, aho Rwanda rugeze muri development biragoye. muri nuko ngo image uri kubona y'amatora agiye kuba muri 2017 hari giye abantu mu bindi bihugu usanga ariko bati uyu muntu afite 90% atienda se hazaba, harakwa abantu bakavuga ati yenda ntaga azagenda neza, abandi bati hazabamo kwiba amajwi. Tukabibona yenda nko mu bindi bihugu tugeranyije nko matora aherutse mu gihugu cya Kenya. Mbere yaho abantu bari bafite ubwo bavuga ati hari ibintu bizaba kubera abakandida bari bahanganye. So image y'amatora ubona mu Rwanda muri 2017 iyo uyibona ute? Uko ubona azagenda, ese azaba mu mutuzo, ese ninde wowe kuri wowe hama amahirwe
just ubibona gute muri ariya matora? ukunda wemera umuntu yemera yanka excellent perezida w'u Rwanda niwe ategeza gutahukana ry'amatora naho bose icyarimwe daboro bobemerera ati nimuje mu matora uwo ari we wese yifuza ati nimuje mu matora icyambere bategeza kugaburana ajya amajwi makenyi mugabo pourcentage niniya itegeza kwegukana excellent perezida w'u Rwanda aho uzobimbwira nuko bitegeza kugenda icyo bashobora kuronka ko barashobora kuronka nk'aba MP member parliament abo barashobora kuronka ko mu gihe bakinye politike nziza barashobora kuronka aba MP ariko kugira ngo batsinde kuri ku mukuru w'igihugu cyo bintu ntibishoboka kubera igihe politike internationale politike y'akarere ibyo Rwanda rwaciyemwo abantu baracyababaye ntibagomba rero gukinisha ubutegetsi bubahereza amahoro bubahereza kuryama ibyo nicyo kintu cya mbere gikomeye mu gihe rero ubutegetsi bukiri mu Rwanda buhereza abantu amahoro kwidegemvya umutekano umuntu agarengana saa 8 z'ijoro akagirana ntihabura akantu gacamwo nta butegetsi ntibazokubeshe no mu bihugu biteye imbere ntihabura umuntu afatwa ntihabura umuntu afungwa ibyo birashika ariko mu gihe bukitanze amahoro umutekano umwidegemvyo ku banyagihugu biragoye kugira abatsinde kuko ico nico kintu ca mbere abantu bafatira ku butegetsi none image ubona y'amatora uko azagenda ese ubona azaba mu mahoro mu Rwanda ese ubona azabaho nta mbese image ubona ukurebye aho uko bigize ubu ngubu turagira ngo turabura ni nk'ukwezi kumwe n'igice ukwezi kumwe n'iminsi ngo amatora agere urebye image hari urebye ne mu bindi bihugu ko image ziba zihari imbere y'amatora aho ukwezi ko ibintu byashyushye byagize gute mu Rwanda ubibona gute? mu Rwanda bizogenda neza cyane amatora azoba mu mutuzo nta ngorane zohaba habaye umusazi agira agakosa novuga mu gifaransa na magarde fou no kuvuga umusazi agize agakosa ntashobora gutera intambwe zibiri ntashobora gutera intambwe arashobora kubikora nta umuntu ashobora kugira akajagari muganga ntashobora kumara kabiri uwo munsi nyene ategeza kuba yafashwe ngira ngo n'umwaka utaha 2025 ngira ngo mu Burundi naho hazaba amatora benshi bamwe barimo baravuga bati umuntu witwa Evariste Ndashimiye ashobora kongera kwiyamamaza mu mugambwe we CNDD-FDD abandi bati yashyize ku ruhande umuntu witwa Agathon Rwasa abandi bati yafunze Bunyoni kubera ko byatekereza ko Bunyoni ashobora kuzamukompeta mu bintu bijyanye n'amatora amatora mu Burundi yo uyabona ute kwanza muri iki gihe kuko kugira ngo Burundi muri iyi minsi hari uko abarundi usanga bamwe bababaye ndetse na president ubwe we yigeze yivugira ngo nta gihugu kigoye gutwara nk'igihugu cy'u Burundi ntacyo pe niko we yivugiye amatora aho yaho y'umwaka utaha uyo uyabona ute? amatora yo mu Burundi ni nkuko nyene ko mu Rwanda gusa biratandukanye ku byerekeye political program bakora no mu Burundi bashobora kwibaza ko ushigikiye perezida ntawe nshigikiye ariko ukuri genda kuvuga kuri abantu ndabashigikira ndabiciyumviro so kuvuga umuntu ngo ndamushigikira abantu barashobora no gutangazwa icyo mvuze ariko nuko bizogenda ndashimiye urabona ari ku bintu biregareka haba muri development haba muri politiki ariko azotangaza abantu asubiye gutwara kandi abarundi benshi urebye uko ku mbuga nkoranyambaga kuki usanga abarundi benshi ugende kuri kugaragara ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru muki ubona abarundi benshi wagira ngo ntabwo aribo batazarota imanda irangiye
ni gute wakemeza neza ko azongera gutwara kandi abarundi sibo batora se? niba batora Mhm, ariko ndakubwiye yuko cyo kimwe no mu Rwanda opposition ntiri hamwe. N'umukuru w'u Rwanda yigeze kubivuga, reka asubire inyuma gato, yigeze kuvuga ati abo muri opposition uwo bashira hamwe mhm. yosanga uwo bashyira muri room bakagira kuba yosanga bafatanye amashati. Yaravuze ati wabashyira mu ndege ati muze mufate ubutegetsi mu Rwanda, bagira mu Rwanda nta muntu ukiri mu ndege bafatanye amashati. Eh, Na opposition yo mu Rwanda kujya mu Rwanda mu usanga bisa na mhm, opposition yo mu Rwanda bambiye mu Burundi ntiri hamwe mhm, n'abagomba kubifuza kwavaho ntibumvikana bimwe. mhm, Urumva, ndakwereka hari abavuga bati ubwo butegetsi bwose nibuveho, abandi bakavuga ati nihaveho perezida gusa bazana undi perezida, mhm, aho batanguye gusubiranamo. mhm, Abandi bakavuga bati aveho ku matora, mhm, abo mukuye ku matora abo nyene barasubiranye. Murabona ko agatogwasa amaze kuva mu higanwa amaze kumukuramo. mhm, Okay, uwundi bavuga ko bari bahanganye yari Bunyoni. Bunyoni nawe urana ko yavuyemo. mhm, Hari n'ukuntu perezida avuga, akavuga imvugo iciriritse, kuko muri politiki hari imvugo zibiri. Hari imvugo uvuga yo kugira abantu bize amashuri bumve, mhm, akavuga n'imvugo uvuga abantu batize amashuri kugira bumve. mhm, We rero iyo ariko aravuga ibintu, hari igihe avuga ibintu abize amashuri bagatwenga, mhm, mugabo iyo message atari bo igejwe abantu bakiri bato, mhm, no kuvuga abantu bataciye mu mashuri. mhm, Arakubwira ati ivoka ryo hanze mhm, rigugwa amadolari 5, atari ry'u Burundi rigugwa amasenti, tuvuga amafaranga make. Ati none ivoka si ivoka. mhm, Umuntu mutonyi anyaruka kuvyumva, mhm, akumva ati rigakumbe twe turakize. mhm, Ariko umuntu yize acajya mu bintu vya ekonomi, akaraba ibintu vya niveau de vie, amahera bahembwa. Abo bantu bize bangana iki? mhm, Ni bakeyi, ntibashika meme na 10 kujana. N'abantu bize kaminuza bazi ubwenge iwacu usanga ari bakeyi. mhm, Rero wakunda kuvuga abwira abanyagihugu bato, ariko uwo nta numwe abyitaho, kandi abo batonye nibo bazomuzanira amajwi. mhm. Abo bandi nawe uvuga ngo ariko hari ibintu avuga, ntekereza ko niba umuntu ari mutoya yenda mu myumvire n'iki ntabwo byakabaye ko umubeshya, kubera ko ngira ngo speech ejo bundi yavuze, sinibuka intara yari yagiyemo, aravuga ngo abantu ngo ntabwo bari kuzana ngo ibitoro n'iki ngo ikibazo ngo cyabaye amadolari, ngo amadolari ngo yazamutse, ahita abwira abo baturage ngo none mwebwe ngo amadolari ngo murayamaze iki, kandi yibagije ko ifaranga yaba kugabanuka kugira gute akenshi dufatira kuri to y'idolari. None se urumva nubwo ari bato ariko atarabagize, none se nibakura wa mwana uri mu ishuri cyangwa se wa mubyeyi utaragize afite umuhungu w'akazi kamugata, ariko mama amafaranga yagize kubera ko idolari byagize, urumva atazahita avuga ati perezida arambeshye. muri Afrika kenshi uzosanga mbere abavyeyi kubera kutiga n'abana babo bize usanga badakunda kumvikana mu bya politiki. Ntibumvikana kubera umuvyeyi kintu harura waravuga ati okay nge tuke ariko ndyame kare. Iyo umwana rero amuzanye ko politike abona muko amuzanyemo n'ibintu bishobora kumuteza umutekano muke. Umuvyeyi cyambere waraba umutekano avuga ati nimba mbuzi yo essence nimba mbuzi iki ariko kazimana, ariko ujya muntu yize abona ibintu byinshi. Nico gituma rero ubu aho bigeze abo bantu batize nibo benshi bazomutora kandi nabo benshi. Ikintu gishobora kuzomukura urya ni bagenzi bashobora kwita kudeta nawe iragoye kubera abantu batabumvikana bumva ibyumviro bimwe. Hari aba barariye, hari abatunzwe n'ubwo butegetsi, biragoye. Ariko ngira ngo kudeta se kubera kidashoboka, kandi niba tugendeye ku byo bavuga, niba abantu binjira mu gisagara bakaza, ngira ngo nta meza birajyashira mu Burundi hadatewe igisasu, sinzi cyahitanye abantu, cyatewe ku isoko, cyatewe kuri gare. Niba igihugu gifite umutekano gutyo,
abantu bava muri za nk'uko bivugwa Red Tabara ikinjira ikagera mu gisagara rwagati igatera ibisazu abantu bagapfa ikagenda ntibabafate, gute uvuga ko kudeta yashoboka? kudeta nishoboka kubera ubutero shuma na kudeta n'ibintu bitandukanye. Umuntu wese wibuke ko na James Kabarebe yarigeze kuvuga ati ama frontiere yose ntizitiye y'u Rwanda, umuntu yaza agatera ariko gusubira inyuma bikamugora. Rero bya byo mu Burundi bobo nta buryo kumbura bafise gufata umuntu ngo ntasubire inyuma. Iyo experience kumbura ntibayifise, ariko kuza gutera ugasubira inyuma ni ikintu cyose cyoroshye. Kuza gutera grenade aho abantu bibere bariko barinywera kayeri ni ibintu byoroshye, ariko kudeta ni yindi somo ikomeye. Kudeta hariho ama institution tegeza guhagarika, hariho amakamba tegeza kugushigikira, hariho abanyagihugu bategeza kugushigikira. Ni ibintu kenshi amakudeta muri Afrika ariko nta nguva gifise. Urabarunye n'ibyabaye muri Kongo, bamwe bakunda kubabwira ati kumbure baruhishijwe n'ikarato muri Amerika. Ngani wa mutama ngaho ati ikarato yabaruhishije none baje kwiyahura ukubita kudeta. Ari avanture ushobora gukora bikananirana, urumva niya 2015 byari byashobotse, mugabo kubera kutumvikana kw'abantu ibintu byarabaye nabi. President ategeza gutorwa azotogwa, ingorane zobandanya gutyo. Hari ibintu uvuga ko muri politike byo nyene byikora, byo nyene byikora, no kuvuga harashobora kuba changement nyene yikora. Nyakujya kwa nkuru nziza denko yarahuye n'ingorane nakiri no kuri iyi si mu muka w'abazima. Hari ibintu ushira kwikora utateguye cyangwa ubugwara cyangwa iki, ariko ukoresheje ubwenge n'inguvu ugasanga ntibishoboka. Ugasanga ntibishoboka. Ariko none kuki se uvuga niba kudeta yarashobotse kubwa nkuru nziza, kandi abantu numva binjira muri politiki y'u Burundi cyane bavuga ko nkuru nziza ari we muntu wari ukaze cyane, yaba mu buryo mbese wari ukaze cyane kuruta nyakubahwa Ndayishimiye. Kuki byabaye kuri Ndayishimiye, kuri nkuru nziza umva ko bitaba kuri Ndayishimiye, kandi uwamubanjije bivuga ko ari we wari ukomeye kumurenza? Nibyo abantu bari hanze bibaza ko yari akomeye. Nkuru nziza ntiyaranakomeye na gatonya. Umwanya mwinshi yawuhereza ku mupira, uwundi akawohereza mu masengero, ukundi yari kudeta yarabaye. Sinawe yayihagarikije, sinawe yanayihagarikije. Oya, abayihagarikije harimwo abo nyene uvuga bafunzwe ba Bunyoni, harimwo abatakiriho ba Adolphe, harimwo akagwi kabihagarikije. Uwoba akiriho peut-être ni ntuze chef d'état major prime, ariko siwe yayihagarikije. Na mahigwe harimwo abantu benshi bagiye babijamwo. Novuga ko bararonse n'undi musada bavuga w'intera hamwe zinjiye mu Burundi. Urumva n'ibintu birebire umuntu azofata undi mwanya kubivuga. Intera cyangwa nobita ba FDLR sinzi ko. Yana tugenda tubagana ku musozo w'iki kiganiro nari nafashe kuri Uburundi n'u Rwanda. Uyu munsi ndasha ubundi opposition y'u Rwanda dufate cyane kuri ku muntu witwa Kayumba Nyamwasa. Ubu ngubu bivuga ko ari muri South Africa. Kayumba Nyamwasa ngira ngo yabaye mu gisirikare cy'u Rwanda, ashingwa eta majoro, mbese yabaye umusirikare ukomeye mu Rwanda. Ku Burundi hari Red Tabara. Ese ubona yaba duhere kuri Kayumba Nyamwasa, mu by'ukuri ubona nubwo we atakunda kugaragara cyane avuge agire gute, ariko mu bigaragara nyine ari muri system yo kuvuga ngo ashaka gukuraho ubutegetsi, ko ngira ngo n'abantu ejo bundi banditse, ngira ngo umvise ibintu by'abanyamakuru bagera muri 50 banditse bavuga ibibi by'u Rwanda, barimo ndetse n'abanyarwanda bagiye babaza. Hari abavuga ko inyuma yaho hari Bakayumba Nyamwasa bagiye batanga izo support n'amafaranga n'iki. Ubona mu by'ukuri ko baharije bavuga ngo umuntu abashobora kumara imyaka 50 mu ishyamba, ubutegetsi akabufata 30, ubona bizagera bikamuhira? Ibizomuhira muri politiki habamwe n'amahigwe y'Imana. Harimo amahigwe y'Imana kugira umuntu arondera ubuzima. Urashobora kwiruka muri politike, ariko umuntu avutse ejo ukazona ngo yarabushikiriye, wowe gahereza mu shamba cyangwa gahereza mu ndakwereka yuko Kayumba nta mahigwe yigeze aronka.
ndakwereka akarorero amahirwe yari afise yari iturufu yo mu Buganda. Mu Buganda buramushyigikira bushyiraho nambargo karabona ko ari mu ntoki yabo, ariko urabona ingene byarangiye. Iyindi turufu yari afise iturufu y'umugwizatunga Rujugira. Rujugira aramwihakana gushika no ku munota bwa nyuma apfuye. Yari afise inshuti yavuga ati niwe novuga umugenzi tugendana mu ntoki, nawe arapfa bitunguranye Karegeya. Yari afise umugenzi yizigiye ko yoshobora kumufasha, yari Nkurunziza, bari barakoranye byinshi. Nawe urabona ingene byarangiye. Yari afise n'undi mwana yakoresha yitwa Colonel Nyamusaraba, nawe mu nyuma bene wabo abanyamurenge aramubwira ati wowe uzogutuzanira karambara ntitugombana. Kayumba yaragerageje kuri babandi baza bagatera kuri hari umuntu mvise neza Colonel Nyamusaraba yakoranaga na Kayumba. Colonel Nyamusaraba ugira akorana na Kayumba byahereye kubera bose bari bahuriye ku nshuti ya Nkurunziza. Hanyuma uwo bahuriye ko dabora barapfuye. No kuvuga nkawe woza gusaba ahantu kuri amahera kuri banki mugahurira n'undi mugwizatunga, mwese bamuhuriye kuri uwo mugwizatunga agira aba finance. Uwo bagomba wabafasha yari Nkurunziza. Bose barapfuye n'ubutegetsi burahinduka, urumva ntibyari bigishoboka. Byagomba rero kuko niwe muntu yari yizigiye cyane. Bana igihe Evariste Ndayishimiye afatiye ubutegetsi yaje yiyegereza u Rwanda. Urumva ibintu byaciye bihinduka kuri terre. Rero experience zose yagiye araronka Kayumba na bamwe yigera kurunga ku bwa mbere kuza kugwana, urabona ko batakozemo kabiri. Bamwe ba Sankara n'abandi, urabona ko byaheze nabi. Urumva je rubona guya ntihari amahigwe umuntu atagira mu buzima mu byerekeye politiki. Nambwira ko Kayumba nta mahigwe afise. Iryanye ibyo yakunda kuvuga ubiravye ngira tuzobigarako ko mu nyuma kwagiriza umuntu ibintu by'ubwicanyi n'ibindi ku gihugu, bavuga ati none ko ari nza nabyemerera kubera ko watotangura mbere no kunafatwa ko arabyemera ko yari muri system, akavuga ati hari ubwicanyi bwabaye. Turumva rero arabwiyemereye kubera ko watofatwa. Iturufu yari asigaye izomusiriprena. None icyo kintu nanjye nkibaza, umuntu aravuze ati hari abantu bari gushakishwa, ngira ngo hari raporo zari zarasohotse z'abantu bagomba gutabwa muri yombi n'iki, we avuga ko ubwo bwicanyi kuko bwabaye, kuki watafashwe kandi ari no gutanga ubwo buhamya? No kuvuga ko afise abantu bamukoresha. Exactly. Afise abantu bamukoresha, kuko atabantu bamukoresha bo mucakira ati wewe wamaze no kunabyemerera. Tukajya kuri opposition y'u Burundi. Mu by'ukuri Red Tabara, abantu hari nubwo abantu bari hanze ya politiki y'u Burundi batamenya Red Tabara ni iki. Red Tabara tuhora twumva Red Tabara ubundi muri mbere na mbere ni iki? Ni kibazo cyiza. Red Tabara hatanguye Tabara kwanza. Ivukira muri Kongo. Iyo Tabara yari irongowe n'umuntu yitwa Majoro Gasongo. Ariko mbere yaho yaratwawe n'abandi n'uwundi mukoloneli yitwa Abdallah. Iyo Red Tabara yarabuze umusada. Yarabuze umusada mu karere, haba mu Burundi, haba no muri Kongo, haba no mu Rwanda, haba no muri Kongo. Kenshi umuhari yudafise support w'igihugu cyangwa ngo uronke support w'abantu n'ibintu bibiri. Uronke support y'abantu cyangwa uronke support y'igihugu. Mu gihe rero ubuze support y'abantu ukabura na support y'igihugu, urazimangana. Aho rero ni akaro kenshi wotanga hari nk'inyenzi zaragwanye biranka zirazimangana. N'abantu benshi uvuga bagiye bagwana Murere wari umuhari w'abagwanyi nawe warazimanganya urahera. Kenshi y'umuhari yubuze support y'igihugu ukabura support y'abanyagihugu urazimangana. Harasigara ibisigarira kumbura. Uwo Red Tabara rero warasigaye urongoye bwa nyuma yari chef d'état major
uwo Gasongo yari umukwe w'abanyamurenge, abanyamurenge nyene nibo bamuteye baramwica. Sinovuga ngo abanyamurenge bose mugabo nakagwi mengo yo bari general Bisogwe baramwica cyangwa iki. Baravuga ibintu nk'ivyo. Mhm. Bamukubise ambushi n'ama escort yiwe baramwica. Mhm. Uwo Rede Tabara ikisigara iri parti politique. Iyo parti politique iracari. Nuko idakunda kuvuga boace bahitamwe inzira ya parti politique. Hakaba rero na Rede Tabara. Iyo Rede Tabara nayo yaje itwara izina kujya wewe wabona yuko habaye CNDD akaba CNDD FDD. Mhm. Hariho CNDD mu nyubi wa CNDD FDD. Rero hariho Tabara acavuka iyo yitwa Rede Tabara. Rede Tabara. Abo abantu benshi rero barakunda kubyitiranya. Na bintu bibiri bitandukanye. Iyo Rede Tabara rero ije mu nyuma kugira ishobore kuronka aho yicara muri Kongo. Yagombye kugira itware rya zina kugira ishobore kuvuka no kubaho. Kuko ije yitwa irindi zina bare kuvuga ati mwe murabahe muri ryanduka. Yagombye kugira irabaho yoshinga imizi ikiza yita Rede Tabara. Iyo rero ikaba yavutse hehe? Ikaba yavutse isangayo ubundi muhari witwa FNL wa General Nzabampa. Nta ngorane nyinshi yahabaye kubera Tabara na FNL ya General Nzabampa niyo Tabara ya Major Gasongo bari bafitaniye pacte yo kudaterana yo kutagwana. Bamwe baragwanya ubutegetsi bw'i Burundi abandi bakagwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Bagira pacte bavuga bati nitwaramuka tugwanye tuzoherera twese muri Kongo. Baca bahana pacte yo kutagwana. Mugabo barakoranye ko gatonya. Rero ibya Rede Tabara imaze kuza bishoboka ko General Nzabampa ashobora ko nawo babanye mu mahoro kubera we yibaza ati niyatabara yoba yagarutse. Kubera yo mugabo ntamenye ko hongeye kwa kandi Rede Tabara. Rede Tabara. Rero urumva iyo Rede ahivuye n'umutuku. Ukabuzi ko opposition nyinshi muri Afrika yaba ya Marema yaba yujya wo muri Uganda bose bubambara umutuku. Imituku. Rero mu bisanzwe rero nibaze ko bace bashyira ko Rede Tabara comme opposition na revolution ikiraba muri Afrika. Rero iyo Rede Tabara yavutse 2015. Ariko Tabara yavutse mu 2007. Urumva imyaka yarenganye ni imyaka myinshi 15 kongera ko 3 urumva imyaka 18 niho iyo Rede Tabara ivutse. Ingorane Rede Tabara yahuye nayo si yindi. Ingorane ya Rede Tabara yahuye ntiyagombye no kwiyunga na Tabara. Icishikira kuri tere inyerera. No kuvuga yuko abanyamurenge bari bafise ubwoba akagwi kamwe bibaza yuko ari Tabara igarutse ishobora no kwihora. Ishobora no kwihorera. Rero hacaba rero kutumvikana kubera Nyamusaraba yamaze no kwiyunga na Bujumbura. Rumba ntibashobora kubana mu mahoro na Rede Tabara. Urumva hakaba rero Tabara n'uwo mugwi wa Kayumba ko ari bibiri ntibashobora kumvikana na Rede Tabara. Urumva rero niho waciye ubona yuko hariya muri mu Nyamurenge warigeze kumva yuko bariko baraturira amazu bariko barica abanyamurenge baravuga ati Rede Tabara kiri dukoreho nyabwoko. Ariko ibyo byose byarifise imvo mu mizi iyo biriko birapfa. Ntivyiyadukije ngo abantu batangure kwica inka batangure kwiba batangure gutura amazu. Urumva ko hariho imigwi ifise ikiri kirapfa hari y'umurenge no kuvuga hariho abagwanya Bujumbura n'abandi bayishigikiye. Kandi abo bayishigikiye nabo bariko basaba umusadi Bujumbura. Urumva ntibari gushora kubana mu mahoro. Iyo Rede Tabara rero kuvuka rero kwayo kwazanye na 2015 abantu b'impunzi bamwe tari bose abandi bari basanzwe barahunze kera bategereza kugera umugwi wo kugira bashobore kuraba ingene binjira ngo bagire biganiro. Nkuko nakubwiye muri politike haba amahigwe
arashobora gukorera cyangwa ntakwerere, bashobora kuronka umusada bagakomera, bakazotera igihugu bimwe bihagije, cyangwa n'uwo musada bakawubura, bigaherera kwicara barindiriye none se ikizova. nta bantu bo muri ari byo nibaza, nta bantu bo muri Tabara binjiye muri Red Tabara? nta bantu bigeze binjiraho benshi, kubera benshi bari baramaze kuvayo binjira muri politiki. Ntaho bigeze bumvikana, ntushobora kubura nk'umwe babiri, mugabo benshi nta bagiye bajya ahandi. Icyo nzogishika ko bagiye bajya ahandi, ariko none Red Tabara ko bivugwa ko iri ku butaka bwa Kongo, ndetse Uburundi bukavuga ko Red Tabara mu by'ukuri itozwa, perezida ubwe yarabyivugiye, perezida w'Uburundi yaravuze ati itozwa igahabwa ubufasha yaba mu myitozo ya gisirikare n'ibindi byose n'igihugu cy'u Rwanda, ari nabyo byaje gutuma ngira ngo afunga umupaka. Mu by'ukuri ubwoba Uburundi bufite Red Tabara ntabwo yaba ari igisirikare gikomeye, cyangwa se ari inyeshyamba zikomeye, kubera ko uburyo babavuga wumva wagira ngo ni igisirikare kiri ku rundi rwego. jewe sinova ko sinobashira hasi ko ari igisirikare gito, kandi sinobashira hejuru ko ari igisirikare gikomeye. Ariko icyo noshobora kukubwira, bava ngo urubuzi inkware ruvumbukana igihuna. Bavyemera batavyemera, abi Burundi, u Rwanda rushikiye Red Tabara, nibaza ko gukora gusumba bijya bariko barakora. Uko ndavyibaza jewe, kandi nuko nzi ingufu z'u Rwanda. U Rwanda rubashigikiye bokora ibisumba bijya. Ni kubera ahubwo iminsi yose yo bariko baragiriza u Rwanda, hari ikintu abantu bose bibagira. Barazi uburyo n'ubushobozi u Rwanda rushobora gukora, ni ukuvuga rubaye rariye, ni ukuvuga umugenzi wawe rurashobora kugukiza ibyago urimo, nta kurya kwa ntuzenya kwabaye muri Mozambique. Barazi ko u Rwanda ruri capable yo kunetriza iyo mihari myinshi, mugabo nivyo barusaba, mugabo babibusaba mu buryo buhe. Urashobora kumbwira uti mugenzi mfashe urugamba urabiko uyu muntu twomwigizaho, mugabo unje ndakwagiriza ngo wewe nyene ni umuhereza ibigwanisho, wewe nyene ni utereza gukora ico gikorwa. Niba yaravye n'ishaka kugira bikore, aca bireka. Ndakorera akarorero nka kujya bagirije u Rwanda yuko ari rwo rwatreninze rufasha M23. U Rwanda ndaguhereza akarorero semple, inyungu abanyarwanda bari bafise guverinoma y'u Rwanda kuri Kongo ntigwari kwemerera gufasha M23. Jorogrete kubwira ukuri, barafise ibintu by'indege, ibiki, amabize, ibintu byariko birakorwa muri Kongo, ariko kuza kubacishamwo na Kinshasa sinibaza ko ari kubyemera. Ariko iyo baca babinyarukiza bakitwaza ibyo ati abantu mutabadukuyeko ibintu turabihagarika, byari gushoboka. Icyo baciye bihutira guhamagara babaye abambasaderi, guhamagara FDR, guhagarara u Rwanda guca guyumvamwo ko ruri yandaje nago. Kubera benshi bibaza ngo igituma rwatsinzwe, barabibona n'akarorero, bavuga ngo muri 2013 igihe M23 yatsinzwe, abantu bibagira histoire. M23 yari intare itagifisa amenyo. M23 yari CNDP yamanyutse mu incuro zibiri. Ruramaze guhagarikwa, Bosco arahagarikwa, umuhari umanyukamwo kubiri, uragwana nyene, bamwe baja mu gisoza ca leta, abanyamurenge barigendera, babandi bavuyemo bagiye mu gisoza ca leta ca Kongo, bari no muri CNDP ariyo M23, baca bagaruka gutera M23, basanzwe bayizi n'amaposition yabo na tactique zo kugwana. Urumva yari intare itagifisa amenyo. Nukuvuga abagwanyi bayo baramaze kuyiherako. Mugabo babandi bagenda mu ca leta, babandi bayigwanya, bashitseyo ivyo bari biteze ntavyo baronse.
baca rero ubu rero bari barindire ko abo nyene bace bagaruka kuza gukora nka bya bindi bakora kera navuga M23 igitera baca bona ko nivyo bakoze batabishimiwe nta nguvu baronse rezo kugaruka gutera none kuri icyo cya M23 utumyenda duhita tukijyaho nazi ko tugisorezaho ariko yenda tunagana ku musozo M23 mu by'ukuri iyo urebye ibitangazamakuru byaca abanyarwanda twebwe abanyamakuru bo mu Rwanda byagorana ko ushobora kubona umunyamakuru w'umunyarwanda wavuze ngo M23 bayatse uduce cyangwa se yatsinzwe uyu munsi yarwanyira atsindwa byagorana byanagorana kubona umunyamakuru w'umunyekongo wavuze ko M23 yatse uduce hagati aho ngaho abantu bazemera mu by'ukuri uwo kubibona ubona ibi ukuri kwitangazamakuru ibiri kujya mu itangazamakuru bituri kubona mu itangazamakuru ariko kuri teleko ivyo ni ibintu bigaragara byumvikana hari ibintu bita unprofessional job ugakora umwuga wawe utawukunda cyangwa ukawukora kubera utawuronderamwo inyungu uwo muntu w'umunyarwanda adashobora kumva yuko hari uduce batse cyangwa bitameze neza kuri M23 ntabivuge ntabareka arakora umwuga we neza ni unprofessional hariya muri Kongo n'abantu no kwita abafana fanatic bare bari muri Kongo nabo batumva yuko hari uduce batse Kongo mu isanzwe mu angrosomodo mu ncamake nta usangira n'utabega niko bavuga mugaga naho ndagukubita sindagukubita kuri zero ivyo ntibibaho Kongo so kuvuga ngo nayo ntikwana nayo iragwana ariko igaragara iyo umujurnalist avuze agashika kuri tere nakojya kwa Scovia akerekana abasoda bari wewe ni ucujija ukuri uriya nawe arikavugira kuri radio akavuga ngo batsinze babasubije inyuma ukaraba video ukayibura uca wumva uri karavugisha ukuri n'ukarabesha kandi yaba Kongo yaratsinze niba bakiri harya babaragiye none ubona uyu mwaka ho yenda gatompere kuri kwanza umuntu witwa General Sultan Makenga ngira ngo kuva iyi ntambara yatangira ngira ngo aragaragaye nka rimwe ari kugana na Scovia no kubera iki wundi kubera iki babigize na press conference muri Rumangabo Sultan Makenga abantu ntabwo bamubonye hari ruma zaje ziza yapfuye yagize gute none ugasanga abantu bamubanjirije uri Rurankunda benshi bavuga ko afungiye mu Rwanda uri Ntaganda ubu nafungira ngira ngo benshi bamubanjirije bose navuga ngo nta muntu ugihari widegembye Sultan nawe kumubona ngira ngo nkuko Scovia yabivuze yaravuze ati kugira ngo mugereho sinzi nati naho namusanze bikomeye ese ubona impamvu ari yihe bamwe batekereza ko yenda kuvuga ati nanjye ntazisanga mu mutego nk'uwo bagenzi banjye bagiye bajyamo wowe ubibona gute nk'umusesenguzi wa politiki mu bisanzwe ari ukuntu tudahendanye hari amakosa yagiye arakogwa n'abategetsi ba CNDP no kuri M23 kurya kugaragara cyane nako kufise ibintu bibiri gushira kuzanira karambaraye cyangwa utagaragaye bishobora gutuma utaba popira hajye ubwa mbere atigeze aboneka ni kwa kundi nariko nakubwira by'amatora muri Afrika no mu Rwanda n'ahandi ugomba ubutegetsi wicisha bugufi kujya kutagaragara kwari ukwicisha bugufi imbere y'abategetsi ba Kongo bititwa yuko ahanganye n'ishavu ryinshi kandi urabona yuko uwavuga cyane yari urya muvugizi wiwe ni nawe ari populaire ni wazwi cyane uri ngoma
ndamwibagiye izina Uringoma. wiri ingoma niwe yavuga cyane Mm. ivyo rero byo kwerekana popularity sisterema kuri Laurent Nkunda si kuri Bosco no mu bihugu byinshi Mm. abantu wasanga bagaragara hejuru uje usanga bakunda guhura n'ibibazo meme n'igihe cya independence meme n'igihe cy'u Rwanda FPR itera wagaragara cyane yari Rwigema meme mu Burundi wagaragaraga cyane yari Rwagasore ahantu henshi muri Afrika yuri hejuru ukaba ugaragara cyane ofisi amahirwe make y'ukubandanya Okay. ubu ufise amahirwe make y'ukubandanya kubera umwansi uko akumviriza uko abona huri birakorohera nibaza ko Scobie yari amahirwe yagize nibaza yosubira yejo ko atosura kumutora None kandi rero umenye yuko kuva kera Mm. utikumbure ntiyarazwi ntuzenye Sultan General Makenga icyo gihe hakiri muri CNDP ntiyari bwabe general Mm. Ntabwo yarafise ranka z'aba koroneri hamwe n'aba ruhora imbere Mhm. sinzi ko umuzi ubu ni general ruhora imbere mu gisoda ca Congo n'aba genero ntibari bwaba aba genero hari ukuntu izo pete batari bwadishikeko None mu by'ukuri M23 bigaragara ko iri gufata uduce twinshi iri kutwaka igisirikare cya Congo gifatanije n'ingabo z'u Burundi gifatanije na FDLR n'abandi bose ba SADC. M23 icyo basaba bo bavuga ko ibyo basaba ari ibiganiro na Congo hakaba ari ibyo Congo ibemerera mu byo bari bagiye bavugana. Uyu munsi urwego M23 igezeho aho yafashe bivuga ko yamaze gushyiraho igipolisi yamaze gushyiraho abayobozi ngira ngo nejo nari ndimo soma ko bashyizeho na radio yabo. Uyu munsi Congo ivuze iti noneho bya bindi mwashakaga gushyirwa mu ngabo guhabwa imyanya kugira gute M23 ubona urwego imaze kugeraho ubona M23 yasubira inyuma ikavuga ngo noneho ngo hahandi twafashe turaharetse noneho reka tureke kurwana uko ubibona cyangwa irashobora kubikora mugabo irashobora kubikora ariko ndakwemereye yuko ryoba ari ikosa rikomeye cyane yo bikoze kandi kazobyicuza kubera ari abamutangirije babikoze ntibyigeze bibahira hari abigeze kubyemera barajyamo mu cya leta ni ukuvuga bari ba makanika bari ba bisogo aho ndiko mvuga muri sud no muri noro hari abandi bakomanda bari muri M23 bari baragiye bariyonkora bajya mu cya leta ayo ma promotion ntayo bigeze baronka ahubwo bamwe hari n'abahasize ubuzima rero kubera experience M23 ifise kuri abo ba general bose kuri yo mihari yose yabaye ya RCD kuri CNDP am experience ifise irafise ibintu isaba mu biganiro hari byo usaba imbere ukavugira ku mugaragaro n'ibindi udasaba mu bisaba mwicaranye ivyo uri kuravuga nivyo abantu bavuga ariko hari n'ibintu usanga isaba idashira ku mugaragaro kubera muri politiki hari byo udashira kubwira abanyagihugu bose kubera bishobora guteza umutekano muke cyangwa bishobora gutera akaduruma cyangwa bishobora gutera amacakubiri ariko ndakubwiye yuko iyo abisaba ibintu byerekeye nk'ibyo uri kuravuga n'ibintu by'inda no kuvuga kwinjira mu cya leta ugira ivyo ni iby'inda ikintu bashira imbere nibaza nuba ataragomba kuvuga nticerekeye baragicisha ko magagicisha ko hejuru nica umutekano w'abanyagihugu babo bakiri mu buhungiro bakeneye gutaha ingene uwo mutekano bubaho kuko ntako ufata ngo umuntu amubwiye ngo tahuka ngo agiye kuba imasisi avuye mu kambi ya Uganda niyo mu Rwanda asubiye Masisi wewe wamurondereye uwo mutekano bakaca bakudeployinga ukaja kurarira wikinshasa kandi ukinshasa ata mutekano abuze umva ko bidashoboka none M23 mu byukuri ntago babyemera ariko ubona bo badafite kuko nibikomeza kuriya bagiye bafata uduce
bazakomeza kiriya gihugu bavuga ngo uduce twafashwe na M23 nk'uko tubivuga ngo uduce twafashwe na M23, cyangwa bazakoramo leta bayiha isaba ubwigenge nk'ibindi nayo ibagahugu, cyangwa bizakomeza byitwe ngo uduce twafashwe na M23? byose biva Kinshasa, umuturike buri Kinshasa. Kinshasa niyo yavuga ati ibyo musaba ndabyemera, ako gace ntigashobora kuguma gatandukanye na Kinshasa directement, kubera urabye n'igihe yatanga interview ko hari ibintu bivuga n'ibindi bitavuga. Igihe yatanga interview Makenga, uraraba neza video, hariho idarapo rya Kongo byerekana yuko bobo bakirondera yuko ubusugire bwa Kongo butamanyuka. Hari n'umusesenguzi wa politiki igeze kubivuga ati abantu bakeneye no kugikata kikaba independent, abo banyamurenga abantu muri Komora ati birukanye mu buto mu mezi 6, ati rego gukata igihandi kabici wabo bogikata kandi nta n'umukongomana yoshora kugura umuntu. Ariko urabona yashizeho idrapo, aracerekana yuko agishigiye ko umukongomani. Bivuga ngo Makenga we politike ye cyangwa ibimuri mu mutwe nta by'igihugu akeneye, nta by'igihugu. Kuyaba kenshi yabagombi abantu barondera igihugu baba bamaze no gutora idrapo ryabo, naharya ntaba yemera ko idrapo rya Kongo ryicara kuri table yiwe. Ugenda bashobora kuvuga bati hari, urabona babanje ya M23 haza kujyamo Alliance Fleuve, ariko bikavuga ko uriya mugabo wa Nanga we noneho kuko we ntabwo ari umuvuga ikinyarwanda nuko yihuje n'abariya, we akaba intumbero ari kwicara Kinshasa. Akaba ariyo mpamvu yenda yahise acalenjinga M23 yenda yarifite gahunda yo kwifatira ku gace gatoya Sud Kivu na Nord Kivu bakayigira leta ya Kivu, noneho bahurana Nanga akabacalenjinga bati none oya nta bya Kivu reka dufate Kongo yose, yenda akaba ariyo mpamvu Makenga nawe agifite idarapo rya Kongo. No kuva mu ntango bakubwira ngo ubusha buratagata, kuva no mu ntango naho bigeze M23 declare ko igomba gahande kayo, yagumye irekama uburenganzira bw'abanyagihugu n'itahuka ry'impunzi. Ariko ivyo bintu byose bibaye ndanse, agahugu urashira kugira agahugu kakabaye ukakikebera, ari ugasanga biragoranye ko amakungu akemera mugaka kabandanya kabaho. Kabanda banyawe ndagwereza akarorero Kabinda ya Savimbi, sinzi ko wari bwavuke. Ari witwa Savimbi rafasha agahande kiwe arakagumya imyaka n'imyinshi, kagiye kuhabaruka apfuye, abari mu mugwi wiwe bemera, ariko aho gahande kasaba imfashanyo ni kari kwegetse kuri Angola, ariko kuri mape kari kuri Angola mugaka kari kifitiye leta yayo. Yafata n'ikibuga cyabo yagenda gusaba imfashanyo ko agomba. Ndakwereka kandi karorero kandi Palestine irafise agahande kayo, ariko nikemewe yuko ari igihugu mugabo karasheje. Ndagweza nakandi karorero kuri Somali du Nord, Somaliland bayita Somaliland, nayo yari iyo nkoye ifise guverinoma yayo, ariko ntiremegwa kome igihugu. Rero kugira nk'ibyo nabo barashira kubikora, ariko kwemegwa nk'ikindi gihugu ikaba urundi rwego rwo hejuru. None ubona urugamba M23 izarutsinda, ko bo baravuga bati sina Nord Kivu gusa ati nandi hose muri Kongo tuzagera. Mu by'ukuri ubona mu mboni zawo ubona ibyabaye muri 2013 uyu munsi bidashobora kongera kwiyongera, bidashobora kwisubiramo, ko M23 bavuga ati bwari burya imbaraga twari dufite, uretse ko yenda bo banavuga ko batigeze batsindwa ari bo bikuyemo, ariko abandi andi makuru akavuga ko batsinzwe. Ubona ibyabayeho muri 2013 yenda imbaraga bafite sizo bafite ubu, ariko nanone izo Kongo nawe rifite sizi ifite ubu, ubona bidashobora kwisubiramo? Ibishobora kwisubiramo, M23 gutsindwa bizogorana, ariko kuvuga ngo kubandanya Kinshasa nico ngomba kwishura ko kubandanya gushika Kinshasa bisaba urundi rwego. Nibaza ko batari prepara, kubera ivyo no muri interview yatanze Makenga urabona ko yavuze yuko bo barakubita bivuna bagafata aho uwo mwasi yarari kugira bigizeho iterabwoba danje kuri bo, ariko ntibafata ngo baavance. Kugira uavance yego barashaka kwa avance, ariko nakuye bisaba urundi rwego, bisaba na diplomasi, bisaba na politike yindi,
urumva nk'ubu baramaze bariko baragwana mugabo ntibarashinga abambasaderi abavugize mu bihugu byose babavugira bagifise muri ziriya secteur nkuko nabivuze nti hariyo amahirwe ashika politiki yamigira amahirwe nkuko nabikubwiye mu ntara harashira kwaduka ibintu by'amahirwe ibintu by'akavurugayo bigatuma yuko M23 yavansa yerekeza Kinshasa nuvuga nk'abi Kinshasa ugasanga barabateza ahubwo barabifuza ariko gushika ubu nta kintu kirerekana ko ziriya za Kinshasa za Gisangani za Lubumbashi bacifuza M23 nta myigaragambyo irabaho cyose nje tubona kuya biva ku banyagihugu ku gace barimwo abanyagihugu barabatahura ariko kubandanya gushika Kinshasa abanyagihugu aho baciye hose barabakeneye aho ni ingorane zigihagaze niba bakenera naho bizoborera gushika na Kinshasa aho gushika ubu nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko abari Lubumbashi ari Gisangana bari ntuzenya ari Kinshasa babashibikiye Finally ukabona mu by'ukuri iyi ntambara ya M23 hari abantu bamwe bavuga ati intambara bijyanigeze bivugwa mu bahanuzi bati intambara ishobora kuzateza intambara y'akarere we yaba ari kubibona nta karere bizozana kubera guteza akarere erega n'ijya ntambara nyine yarateje akarere none ahantu harimo Angola akaba bakazanamo South Africa bakazanamo Tanzania bakazana Burundi hari yindi ntambara isumbiyo bifuza oya bavuga ko ikambuka nuko ngo Red Tabara ikambuka ikaza kurwana mu Burundi FDLR ikambuka ikaza kurwana mu Rwanda ADF kajya kurwana muri Uganda mbese bikaba gatogo gutyo ivyo nivyo barimo n'ubu ariko umwe wese akubitwa ku ruhande rwiwe ADF irikirabikora ikubitwa ku ruhande rwayo FDLR iragerageza igakubitwa ku ruhande rwayo Red Tabara irabikora igakubita ku ruhande rwayo igakubitwa ku ruhande rwayo n'ubu barabikora ariko ahubwo yo vuguti byashoboka yuko umuhari umwe muri yitatu ushika ku kintu kigaragara nkuko nakubwiye ni muri politiki na mahigwe ariko iyo mihari yose itatu iramaze kugaragara ko itagifise ingufu zo gushika kure mugabo nakubwiye ubonye no munsi si uzobona ejo bishobora guhinduka reka rero tugushimire ku kiganiro cyiza cy'uyu munsi twavugaga kuri geopolitique twavugaga kuri ku Burundi ku Rwanda kuri Congo tuvugana kuri M23 tugenda duha abantu ishusho y'amatora y'u Rwanda amatora azaba mu Burundi M23 ku Rwanda kuri Congo ku Burundi ibyo byose uyu munsi twari turi kumwe na Gashikanyi umusesenguzi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko umusesenguzi wa politiki yo mu karere reka tugushimire rero ku mwanya mwiza mwaduhaye yenda tuzongera nanjye ndabashimira murakoze cyane nanjye ndabashimira namwe murakoze